inzamba irasamirana. Amakuru na Jean-Baptiste Bireha. Turi kwa kabiri n'igenekerezo rya 11 Nyandagaro no mwaka w'ibihumbi 2026. Nshuti namwe bagenzi mashimye ukurikira radio Inzamba ndakawe ndabahaye muri canke muramutse bivanye naho muherereye. Iri ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri zingi nkuru zikurikira. Imanza zirenga amajana 5 nizo zigiye kuzosomwa inyuma y'umwihwezo wa sentare ntanyuzwa ibyashikirijwe na Gamaliere Nkurunziza arongoye sentare ntanyuzwa, aho avuga ko imanza zikubiriraho zizobandanya. Abantu 23 barishwe, muri bo 13 batowe ari ibiziga, babiri baranyurujwe, abagera kuri 20 barakorerwa ihohoterwa rifatiye ku bitsina. Ibyo biri mu cegeranyo cari iteka kubijanye n'ingene agateka kazina muntu kari kifashe mu kwezi kw'indwi guheze. Ibikorwa byo gusanura amabarabara muri zone Muyange ngo birimwo igipfungu cinshi, aho abifise batanga igiturire kugira ayo mabarabara ntayisane amazu canke amatungo yabo. Basaba ko ivyo bikorwa vyoba mu muco ntangere n'ayandi mu kanya sangikazi. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba.org. Ndasiye kwaramutsa. Hano makuru yaheri mu gisata kijanye n'ubutungane. Imanza zirenga amajana 5 nizo zitekanijwe gusomwa inyuma y'umwihwezo w'abacamanza bo muri sentare ntanyuzwa watanguye kuri uyu wa kabiri. Gamaliere Nkurunziza harongoye sentare ntanyuzwa avuga kandi ko imanza zikibiriraho zizobandanya, kandi n'umugambi wo kugabanya ibitigiri mabohero ugiye gutangura. Turi mu karuhuko k'abacamanza, ariko imanza zimwe ziba zisaba ko abacamanza turakorana aho cyane imanza zimwe zikiriraho na za manza zihagaze ku bijanye no kuraba ibiringo by'abanyoro baba basanzwe bafunzwe. Abo turabaha umwanya wabo tukabumviriza, na cyane mu ntumbero kugira ivyo biringo ntibihave birengana. Ico gihe rero turakorana kugira turabire hamwe izo manza. Amaparke amazinitse karagendera amabohero, hariho abanyororo benshi barekuwe. Muri ico gihe nibira ko duhejeje iki gikorwa tuzobashikiriza ibiharuro by'abarekuwe ngo tubamenyesha ko ico gikorwa kijanye n'abafunzwe turiko turagikorera ko cyane kugira turabe ko ibiharuro by'abasanzwe bafunzwe barangije imyororo yabo cyangwa tubona ko bikwiye ko koroherezwa. Ibyo tuko turabikora muri iki kiringo cyose. Amaparke mu gihugu cyose nayone ari mu karuhuko, nabone bariko barakora nko kuri tuko turakora, barakwiga igihugu cyose mu mabohero yose. Twiyumvira ko muri no minsi mu mpera z'ukwezi nabone badushikiriza ibiharuro by'abanyororo borohetse. Agateka kazina muntu kabandanya gatituka mu Burundi nk'uko tubisanga mu cegeranyo cyo mu kwezi kw'indwi cashizwe ahabona n'umuhari iteka. Abantu 23 barishwe, muri bo 17 batowe ari biziga, umuntu umwe yarasinzikarijwe ubuzima, babiri baravugwa irengero, abantu 20 barakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina, muri bo 17 akaba ari abakenyezi. Ayo mabi akaba yagirizwa ahanini urwaruka rw'imbonerakure na bamwe mu nzego z'umutekano. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Julienne Muzinga. Nk'uko icyo cegeranyo cya n'igiteka cyo muri Mukakaro kivyerekana, abantu bagera kuri 23 barishwe, muri bo 17 n'abakenyezi, 6 nabo akaba ari abagabo. Icyo cegeranyo kirerekana kandi ko muri abo bishwe 10 n'abantu bakuze, 3 nabo bakaba ari abana.
ico cegeranyo kikaba muri bumwe mu burorero cerekana umugabo w'imyaka yababa 60 wo muri zone Muramba muri komine Bubanza yishwe kwigerekerezo rya kane mu kwezi kw'indwi aho yategerewe n'imisore ibiri imbonerakure igihe cy'isaha 3 zo mu gitondo agiye gusenga. Abajeje intwaro bavuga ko yoba yazize gukekwa ko ari umurozi. Kerezo ry'indwi uko kwezi nyene ku mutumba Nyamikoma muri komine Mugina ikiziga cy'uwitwa Olivier Nzoyihaya umusore w'imyaka 20 caratowe mu kinogo kiriko ibikomere. Abajeje intwaro bakavuga ko yoba yishwe bamunize. Umuhariteka urashira abona kandi abantu babiri banyurujwe, umwe akaba yanyurujwe mu Gasenyi muri komine Nahangwa azwi ku izina rya Deogratias Ndayisaba, uwa kabiri nawe azwi ku matazirano ya Joel akaba yanyurujwe ari ku isoko mu Kayanza. Umuhariteka ntusiga inyuma kandi iyo nyangwa ry'agateka kazina muntu aho umuntu umwe yaborejwe igufa mu ntara ya ico cegeranyo kirerekana ihohoterwa rifatiye ku gitsina aho abantu 20 bashikiwe n'iryo hohoterwa 17 akaba ari abagore 3 nabo n'abagabo. Umuhariteka uravuga kandi muri ico cegeranyo ihohoterwa rifatiye ku butunzi n'indero. Uwe muhari usaba leta gukora ibishoboka byose kugira agateka kazina muntu kubahirizwe mu guhana abo bose bakora ivyo byaha. Inzamba. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri zone ya Muyange iri muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Burunga. Bavuga ko mu bikorwa byo guca amabarabara muri iyo komine abifise batanga ibiturire kugira ayo mabarabara ntace mu matongo yabo. Bagasaba ko ibyo bikorwa biba mu muco no mu butungane. Inkuru tibaza mugenzi wacu Jean George Kibogora. Abanyagihugu bo muri zone ya Muyange babona ko ariko haraba akarenganya n'akamwana wa mama mu gusha ayo mabarabara. Bavuga ko wifise atanga igiturire kugira ngo ayo mabarabara ntace mu itongo ryiwe canke ngo ahungabanye inzu yiwe. Bavyamiriza bavuga ko ivyo bikorwa bidaciye mu muco na gato. Haraho bashitse apimye neza cane cane ayikereye ibarabara rikuru Kaburimbi. Twabonye ko ibintu byagenze neza ariko urabiye inyuma bateja inyuma gato urabona ko bagiye bakoresha ibishobisho canke naho bakoresha akamwana wa mama. Ibiturire byatanze kuko amabarabara urabona ko yari yatumbereye baca bakatisha kubera nakanaka abasororeye kugira ngo vyiwe yaba parasera yiwe canke ibikati vyiwe canke inzu yiwe ntihabe ishikirwa. Abanyagihugu basaba abategetsi babijejwe kwikubita agashi mu ntumbero yo gutunganya neza ivyo bikorwa byo guca amabarabara. Tugasaba rero abatware ko bobiheramwo abagabo kuko abatari bake twarakomye induru tuba tuti harimwo amanyanga menshi. Yose zone yari yaramenyesheje yuko hari umukuru ukwiye kuza mbere yuko basiga amarangi. Rero tugasaba ko uwo mugwi nyene warumvise batwara uwo mugwi bozana bakaja imbere yitegereza ivyo bintu mbere yuko abanyagihugu barenganurwa, hanyuma amabarabara ntawo wase iterambere yaciza mu kuri. Kubera iyo myidogo y'abanyagihugu, uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye abarongoye komine ya Nyanza cyo kimwe n'abariko barakoresha amabarabara kugira ngo bagire ico bavuze kuri iyo myidogo y'abanyagihugu, ariko ntitwashoboye kubaronka. Urakoze Jean George Kibogora. Ingorane ni nyinshi mu bagendesha imiduga bo muri komine Makamba mu ntara ya Burunga. Imvo nyamukuru bavuga ko ari kutaronka impapuro zo kugendesha iyo miduga zitwa permis de conduire mu gifaransa. Abanyagihugu biyamiriza igiturire ciraye muri ico gisata, bagasaba abategetsi babijejwe ko ico kibazo cotorerwa inyishu. Idonido na Pierre Gahungu. Abanyagihugu bashoboye kuganira na Radio Inzamba agateka kawe bavuga ko kuri bamwe muri bo izo mpapuro zataye igihe bagakenera shasha, bakaba bamaze imyaka iri hagati y'ibiri n'ine bararishe ngo bahindurirwe izo mpapuro, ariko bakaba batarazironswa. Bakagira amakenga ko abashoboye gutanga igiturire bo bagenda i Bujumbura bagasubira inyuma bazitahanye. Abambere bari mu ibiri iri kubiri, ngo wa mbere ni babandi amaterme yabo yabaye expire bakeneye yuko iba valide. Rero bafite ibibazo, haba maze imyaka ine, imyaka itatu, imyaka ibiri
bararishe ibihumbi 100 kugarira perimi zabo barayatanze bararindiriye amaso ahera mu nzira ariko bagiye barazigura kwa frodi Bujumbura none barayitoganye ubu udafite miliyoni bashobora kuronka perimi icyo nacyo kugira ngo bagere miliyoni ni ikintu kidashoboka kira kabiri nabo muco bwa kabiri ni babandi biga ibyuma nyine aho mu mabarabara bagomba kuronka perimi haciye imyaka 5 ata muntu n'umwe aciye muri ekoraje hajya bigisha iby'imodokari ariko kaza wumva ngo perimi ngo narose perimi ukibaza uti iyi perimi yayikuye hehe icyo kintu rero kiraduhangayikishije abapolisi mu barabara baradufata ngo reka perimi nazo batazikure hehe ngo ibyo ngo ntibituraba ngo turaba ngo amadokima gusa rero ibi rero nibyo bituma habaho ubuzima buteye ubwoba rero ugomba yuko wewe udafatwa ucamana ibihumbi 10 bya perimi kuyaraba kugira ngo urengane. Abo banyagihugu basaba leta gukora ibishoboka byose kugira izo mpapuro ziboneke hagwanywe n'amasanganya aterwa n'abatwara imiduga batavyigiye. Urakoze Pierre Gahungu no ngacyo dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese mututeze yompi bashimira n'abagenzanje umwe wese ugiti ciwe bamfashe kwe batorokaniriza mugire aho mamubahwe mubanye no mu byanyu n'agahwane.